Iyo ngingo nk'iyo mu bihe bidasanzwe iriko irakora mu makaritiye ya zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura yatanguye kwerura mu ntango z'iyindwi. Ni nko muri karitiye Ruziba aho yatanguye kugaragara ku musi wa mbere uheze, naho nyene abanyagihugu bavuga ko imbere yaho vyariho ariko bitagaragara cane. Aho imbonerakure n'abapolisi barugaza abari mu masoko guhera igihe c'isaha 12 z'umugoroba. Ico gihe harabakubitwa abandi nabo ibidandazwa vyabo bigasanzazwa. Pandemia itanguye cyane kwigaragaza ubundi bwo vyakora bikakorwa mu kigegero kuva muri quartier hagati kuva ku munsi wa mbere biriko vyigaragaza cyane mu soko, ariko bonyeho isaha 12 zo akakubona kwibarabara abapolisi n'imbonerakure barafashanya barakubita igiti hana usanga ariko basanzaza ibintu vy'abantu eka ari ibintu biteye isoni. Hagati muri karitiye ya Ruziba iyo ngingo itangura hagati y'isaha 2 na 3 mw'ijoro. Ivyo abanyagihugu babona ko vyahavuye biba n'icitwazo c'ubusuma kuko izo mbonerakure n'abapolisi bikinga umwijima bagategera abatashe bagakubitwa bakambugwa. Ariko mu makaritiye twebwe bitangura amasaha 3 canke mu masaha 2 hajanye n'abantu baba bariko barataha cyo nayo bigamije nk'ivyo mu makaritiye nk'ivyo kugomba kugira n'abantu bacana ibintu vy'ubusuma. Abanyagihugu bo muri karitiye Ruziba bavuga ko batazi igituma hari couvre-feu, boba babwirwa ko hari ingingo yafashwe ku neza y'umutekano wabo. Ntituzi impamvu ivyo bintu biriko birakorwa, iyo gusa uriko urababaza bavuga bati ngo kubakingira umutekano, ariko umutekano natwe tukaraba tukabura ivyo arivyo. Iyo ngendo rero iramaze no kwibonekeza mu yandi makaritiye ari muri zone Kanyosha nko muri karitiye Kajiji. Umwe mu bajejwe intwaro muri komine Muha yavuganye n'uruganda rwa Erupeya ariko atashatse ko amazina yiwe amenyekana, yemeje ko ari ingingo yafashwe n'uburongozi bwa komine, ngo ni ingingo yafashwe kugira hakingirwe umutekano w'abanyagihugu. Inyuma yaho muri zone Kamenge hadukiye umugwi w'abantu bagatera grenade mu banyagihugu batatu bakahasiga ubuzima, hakabamwo n'abakomereka.